iyo nibutse urukundo rw'Imana rurandengera ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Iyo umugabo aboregwa n'umugabo ashwana n'umugabo aje hanze guca inyuma Imana igucaguje nubwo byose ari bibi iki wocagura? Kunzi ba Best Friend TV ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye umuherereye hose uramutse ngarutse ndi mushasha mvuze ndi mushasha mba nahaze canke mba nanyoye canke mba ndi kumwe n'ikintu gishasha rero ndi kumwe n'inkumi nshasha jewe kuri Best Friend TV nzobahindagura abantu muteye mumbaze wa Nix ubakura waraje naheza gose ndababura gatoya rijya mbere tubonanye nawe kuri Best Friend TV de 57 manze ndamuramutse abidondore ndakuramutse cyangwa uramutse abafana utangura abafana ko baramutse cyangwa utangure kuramutsa jewe ntangura abafana ni uko kuruta jewe aya ndabakunda mwese ariko abafana nivyo kubera baba makuru y'ibiti bagukurikirana tubaye turamutse abafana nivyo ndabaramukije cyane ndabahaye mwiriwe bivaye naho muherereye ndabakunda cyane. Yatukiraho nyene ndakuze nk'umuntu aririmba gospel ndakuze nk'umuntu aririmba indirimbo mahagaze Imana abandi mena baririmba indirimbo wazamva ngo ndabaramukije mu izina rya Yesu ndabagumbiriwe ko tagashizeho ya nawe ndabaramukije neza cyane nzuza kuramutsa mu izina rya Yesu kumwe ndamutse ugishika wewe cyekare ko ndamukije ngo ndakuramukije mu izina rya Yesu abafana ko tebabwira abanka rero oya namwe ndabaramukije mu izina rya Yesu nuguma ntibagire imigisha ntibagire muri commentaire no bandike hamwe Kicha bakunda kuvuga ngo iyo abantu dukoranye ikiganiro naho batekereje ngo cabagumutse iyo dukoranye ikiganiro n'umuntu nubwo batekereje ngo usanga yabaye umugumutse biva ku nibyo oya uragumura kumba mbaye umuyaga kubera umuyaga ni ukunda kugumura nk'amabati cyangwa ibiki je urumbaye umuyaga oya nturumuyaga gusa nyene basi uraterana muraro urakerebutse gose bishitse muhera mukagira nk'abana batatu bakerebutse nk'uko kuwanje mubona byo baryohera muhira mwa musanga ibintu babemenagura sha nyene biba biryoshe gusa mugabo yabasi bogabanya ego birashitse baragumuka nk'uko wanje n'abakobwa mu bana kane murana ku gitanda kimwe nawe utekereje ubu byifata mu gute vyihanganira nyene ne bishitse wocugira waratutswe urihangana nahohotewe nyene gusa simaka ndabivuge ndavyihanganira wahohotewe mu buryo bwo oya simaka ndabivuge niba kandi birinze bibanga namwe muri commentaire mushe mwumva ibanga ryabaye je ndavyumva basi ryari banga baraguhotiye bajya utariye basi tubifate ku basi ego bati jewe mfashe microphone abafana bonye ni barambirwa barankunda cyane gose raba nkubarusha mbwira ngo umukobwa wazanye ngo ni mwiza ngo yishura neza ntaho bari umufana je ko ndamara muri commentaire reka twigire gatoya twe tuja bukuruzi rumwe tuve mu byo kwihangana tuja bukuruzi tuja buke Rusizi tuja buke Tanganyika tujabuke zose reka tujabuke zose dusimbire hariya muri kera gihugu cy'ukuntu baririmba gospel VUMILIA asazwa n'umuririmvyikazi wa gospel indirimbo mpayagize Imana niyo dusimbiye uwo muhamagaro waje ryari mbiga so nabyumvisemo basi kuva nkiri mutoya cyo nkamabere oya basi ngana narayivukanye gusa siho nabyumvisemo nataka kubyumvamo kwanza ndi muri Sunday school hajya barage muri Sunday school wewe baje muri Sunday school yego ndabigiyemo abareka ko wagenze bizinga bandi bariyimwe hama mu nyuma nyene ndamira nko bivuyemo ndiko ndakura nasenga imishango y'abatemura ziko bintu cyo kurimba batabikunda hajya mu batemu ihora bayicabona cya Jehova yewe kaye byarakumbiye hama maze kuba umutemwe basi abatemwe izi ndirimbo mpimbaza Imana babo bafite indirimbo zabo gusiza nyene izi zindi ndirimbo basi ntibazikunda ndiko no bivuga ntibazikunda rero maze kubicabona narakunda imiziki y'isi nakujambura bizi oya navyonze narakunda imiziki y'isi nkayikunda gushika n'umuziki usohotse wawusanga mu amenga twara gusohoranye
kuririmba narabikunda nkabyiyumvamo basi ariko Imana ikiraguhindura Imana ngiye ku by'imiziki ngira nyene ndabijemo neza ndabyinjiriye Imana ikirankatisha ndirimba gospel ariko umaze kuririmba gospel ishimwe watanze ku Mana ryaba ari imaze kuguhindura kumva wavuye habi uja heza kariko kenshi mukunda kubivuga ishimwe umaze gutanganira ishimwe nuko indirimbo yanje ya mbere natangiye kuririmba nahise atakira amashimwe wacu ufata indirimbo ya mbere uvuga atakira amashimwe Mana uvuga ati je nubwo ntanga amahera nabicishije mu gahogo nakarivyo nkunda byisi ndafata ndabideforma byose ndabigira vy'Imana reka Imana yakira amashimwe tugende buke gatuya tukiraho nyene uraririmbye gospel indirimbo mpayagiza Imana kandi ziko zigenda neza ku ruhande rwawe yego ndabishima umaze kuririmba indirimbo zingahe so indirimbo maze kuririmba indirimbo imwe imaze kuja ku mugaragaro ariko iyo ndirimbo yarakunzwe cyane gose abantu bose bayumvirije baravuga ati nimwe amajambo ya bien ndabishima uko bimeze kose babiri batatu babivuze ivyo bintu n'Imana iba yabivuze sivyo bane batanu babivuze n'abagabide baba bavyemeje Yes, ni Best Friend TV. Turi kumwe na VUMILIA niho imbere nanje muranzi. Je nubwo no kwivuga murabizi ko jewe ndi umugabide, sivyo? Nkubu bakubwiye ucagure kuba umugabide no kuba umunyegiputa wotoriki. Byo bintu. Kuba umugabide kuba umwegiputa. Oya no umugabide. Muregiputa ibyabereye murabizi ariko abagabide n'abantu twiterera inkuru aratwiberereza ntago nati batwifitiye yofuma yibereye umugabide kandi muri commentaire abafana ndazi ko hako bibabanyagiputa bafuma bibera abagabide ndabizi ko abagabide ntango nati twifitiye naga abagabide no nk'ubu twariye cha twigira kujya ndabeshe vuba Okay, ni Best Friend TV turi kumwe na VUMILIA turi kumwe n'abagabide turi kumwe n'abandi bantu bose bari kuraturira ngaho kuri Best Friend TV desa sangani seti ibintu bimeze neza VUMILIA biragushikiye uragiye mu mwuka bijya bintu by'abasenzi bagira muri ko muraririmba wowe hageze kuja kuririmba urumanza kuja ku karago cyangwa n'ibintu nyene urota ukaca ubunduruka sindavyumvise neza subirira ava yukuririmba indirimbo akira amashimwe VUMILIA imbere yuko uyiririmba waragiye ku karago urasenga Imana cyangwa mukuru indirimbo ni pampumpu so iyo ndirimbo igenda nyumva ko noyikora basi sinapfuye kugenda nyene narasenze ndabwira Imana imbaraga ko je sinoshobora VUMILIA bihora bigisha ugasengera umugabo muzi w'abantu birashika isengesho rukora cyane irihe ugitangura nibanga rya ati Mana uze nk'umugabo ameze gute nibanga kugira abandi bakobwa ntibabyumva nibanga ni Best Friend TV desa sangani seti bishitse mugahora n'umugabo aborekwa Imana iramuguhaye uzomwakira kumwakira imubandi mvuze uzomwakira mu bandi Imana ikora ibyayo kandi umugambi w'Imana ushitse ntawuwana gusa nyene je sindamusengera vure mu mugabo nk'uyu ariko tu ngo byose biba ari bibi ariko ibibi ntibingana iyo umugabo aboregwa n'umugabo ashwana n'umugabo aje hanza guca inyuma Imana igucaguje nubwo byose ari bibi iki wocagura cyo nocagura ububoregwa basi gusa nyene nahone ububoregwa basi akagushwanira nk'umuntu agushwanira apana bisanzwe kandi ura nk'umuntu aje hanze ugomba wiwawe nyene wisangije ulisira no kutazo mucinyu je ntavyo nakora abakristo rero baragira je ntavyo nakora bakuze ba Best Friend desa sangani seti abantu bakristo ba mbere nibo ba mbere ndi mu gushingura urushengero gutwa Gabide hori church umva muzontemberera naye akora re yanyu mende batumira imwe akira amashimwe kubitira ya burushengero rwa Gabide hori church nzoba ni pastor witonde ndiko ndakoresha makoro pati nzokwambara biri seriye ruzoba ruri he ndiko ndondera kibanza nzo ubana no rushiraho nkawe uri kurandabisha ahantu ubona hari abapagani benshi je ngomba kwegeranya abapagani oya je ntahonze hari abapagani benshi okay numvise ko menga ivyo nakubaje byose ntivyakuguhereza ko uvuga ati basi fuma bore go basi ariko bishitse basuka ba mama pastor umva vyo kuryohera kwa mama pastor
umugabo wari umupasiteri avuga ubutumwa muze kuryohera yego byaryohe abapasiteri bari ngaha bashaka kuri baravuze muresha batarubaka mugabo ndasuye baca bari batangwa kuza ngo jewe ni VUMILIA turi kuri Best TV 257 VUMILIA twagiye muri vyinshi duteramwe morale ariko tugaruke ku ndirimbo warahagize imana ni kuri kuradutegurira ko ufite indirimbo imwe abantu bose bariko baravuga ngo iraryoshe reka ndagutumira ugende kuri VUMILIA ni hori imbere urandika VUMILIA kugenda uvyandika ni V na U na M na I na R ndende na I na A ibi ni hori imbere kirundo rakizi navuze igiswahili ko barabesha ntaco munsi baciye bankuye ngo turakizi wanditse kujugira subscribe uciyumvirize udutegurira iki ndabategurira iki so hari indi ndirimbo vuba nubwo nyene uburyo bugenda buragorana nari nayiteguye ko noyibaha mu kwa kabiri byaragoranye satani kareka satani burya arayikibi ndibutse akabazo kamwe hari umupasiteri yakambagije umugenzanje reka naje n'umupasiteri mwibanga gusa je birashari mwibanga nibirahishurwa yambwiye ati Gabide umubu horengana umuntu akubwiye ngo satani wowe utahura iki nanje reka mbaze VUMILIA horengana umuntu ukumva akubwiye ngo satani ntiwaruzi nico kintu cyari cyo satani wocu musigura satani ni iki satani nk'ubu jewe sinzi satani ni ryambere mvuze ndacyari uruhinja niho ntimenya kuvuga hama ngiye n'umuntu avuga satani nje ndamubaza VUMI ubwo bavuze n'uruki wocu mugira ngo n'uruki cyari cyo bavuze ni igihe wocu mugira ngo ni iki ni ikintu basi gitari ciza ku mwana w'umuntu azana ibibazo azana ingorane hajya satani wazana ibibazo reka rero niwabizana wazana n'ingorane javre yego imana nayizana iki imana izana ibyiza gusa imigisha kumbe rero niyo mpamvu mvise umugisha kumbe yanjye nkurana n'imana je jewe mpamvu mvise umugisha nkurana n'imana bwabo wewe navyo ne birashoboka je nabibona ukuntu ndiko ndasenga ibintu biguma byuguruka imana yo muri nziza imana ibahehaje Mwijuru ni VUMI tukwitegere mu kwa kange ko byanse mu kwa kabiri indirimbo izogaruka tutitege mu kwa gatatu mu kwa kane turi mu kwa gatatu deje twitege muri kuno kwezi cyangwa mu kwa kane mu ntango zo kwa kane VUMILIA umuririmbyi umaze guhurira muri concert cyangwa wumva ukunda mugenzi wawe nimba gospel ni yindi tumaze guhura naho muba mutarahura mugo ukunda cyane gose ni yindi murimbye nkunda ndakunda muhimbare Alvera ndamukunda Alvera muhimbare après Alvera muhimbare nuko nawe wikunda yego après yo kwikunda nuko ukunda umusheri wawe ariko ibyo byose byatanguye ariko ukunda imana ariko après yo gukunda Alvera muhimbare uca wikunda inyuma yo kwikunda ukunda sheri wawe nariko ndakubwira ati iyo ndi kumwe n'abantu na cyane cyane bakijijwe barakunda kumbwira ngo Jesse nkijijwe mangwa nivyo ubwira umenye umukristo murabira umuntu akijije icyambere mu ibibogaboga mu mutima w'umuntu ibyo biseseka ku muntu jiri bwa burinda kijijwe kubera jewe nkunda kujya vyonyene gukizwa rero ni ku mutima n'ibyo ukora kwanza turaba kwanza ku vyamwa ivyamwa wama VUMILIA yamwe ivyamwa nyabaki kugira turangize ikiganiro ivyamwa namwe kuko twumvise ko indirimbo nshasha iri mu kuza kongera tunaguha congratulation ku ndirimbo akira amashimwe ivyo twabihejeye bavyumvise basha kandi twumvise ko ukunda Alvera muhimbare kandi vuba turi mu gukorana collab nawe ivyo biryoshe indirimbo izo biryoshe uzofata irya kangahe twe turayagabura n'abafana bavyumva uzona irya kangahe irya mbere nanje ndirimbe basi je irya gatatu irya gatatu urayishoboye ndaryo reka n'ubu ndagwe freestyle ndagerageza hanyuma duhejeje ivyo nindazoririmba refu ndazoririmba refu tuzoyiha fafa musigaye mufanana na fafa imana ishimwe fafa turi imbere fire mugabo jese hati bizogira amavuta y'indirimbo fafa arashoboye wumvise ko aririmba neza yego jina gumba ari je mfata refu muga ntajo jina sofata igitero cyakange cyambere cya kabiri wewe uzoca ufata icya kabiri nanjye ufata icya mbere urumva ukuntu wikunda je ko cyambere ko je mfata icya mbere bya kandi ndime je nzo narayanditse nutse yandika jewe ni korabo nzobanze gushigikira VUMILIA unihora imbere fafa nawe urumva se no gushigikira ujya zobaje inyuma yanje
ndabakunda cyane rwose festivite sase nka seti muri kumwe na jewe nawe nukuri vume nawe ndi munyesha makuru muzoro nka vrema mu Burundi nka Gabide kubera jewe urabona turiko turakorana erega ndibagana n'ivyo twapanze ntavyo urabona wavyibagiye ariko nkumera guma bigarukana nkuna navyibagiye nkurazi ivyo nibutse ko hageze ko dusezera abafana mugane navyibagiye ariko avuye ko dusezera abafana bamwengene nako bajije ngo kumenga uratekereje cyane bafana no kuri nabyisanzemwo aho bugari buri ukagenda muhira ni kumera nasanze meze uko nyene uzushaka uze muhira unabazi kasinzo sanga shati liko turariganira isani inje hariya ijwi rya yigiyongere no kuri dushaka uzubaze VUMILIA no kunyene kunyene meze abafana bambwiye ngo namukunze shubishura gute merci nanje ndabakunda ako kantu kambetse n'umwagiye haraje abantu ko tavuze ati murakoze mu Kirundi oya byose nico kimwe murakoze kandi byose mu mana ni bimwe byose ni bimwe mu mana bakunzi ba Best Friend TV desase nka seti ndabwira ko ndabakunda cyane gose ndabasezereye canke mbandanye ndabasezereye canke mbandanye natwo bandanye ikiganiro kiraryoshe cyane cyane Nakuntu baciye batangura gutwiga. Iganiro kiraryoshe guys, kiraryoshe kandi kimeze neza kubera jewe iyo nziganiro ndi muri mood. Nubu acaba muri mood, ari mani kirashaka makoro ko none mbere wozo muri. Jewe. Umukunzi abafana. Ngora afise umukunzi. Umukunzi. Urafise umukunzi. Umukunzi. Navuga ko ndamufise. Urabyihojeje. Aravuze nta wafise mugabo iyo bikuye nabonye ni kure. Je nabonye arahari. Kubara jewe rega mana rateguye. Nabonye arahari. Ukurumva ngo umukunzi. ngo sino abafana banye bacha babona ko ahari. Turangiza ikiganiro. Mukurangiza ikiganiro. Freestyle y'indirimbo amashimwe gatoya. Tuko turagenda kumpera wihangane nuko nyene biba bipanze. Jewe ko nkora ikiganiro nimwe muyiraguma bimanukanira. Nari kubigutanguza ukabaririmbira ariko mwe muyirambwiye ati genda ubabwiye baririmbe. Je nkoreshwa na mwe muyerereka. Genda uririmbye. So simeze neza mwije gusa nyene umuririmbyi ni nk'umusirikare. Iyo nibutse urukundo rw'Imana rurandengera ibyo yankoreye ni byinshi cyane.